haraheze imyaka 200 baraturongoye n'ubu unye baguma bahindura ngo batanguye ngo vision ngo kanani zosa none imbere bagishika bari bafise vision yiye umuntu ari ku butegetsi ntazarahindura vision ko hashitse ngo ubu ngo ndahevye iyi ngo ndatoye iyi ngo ndahevye iyi ngo ndatoye iyi kuva igihe bagera ku butegetsi bateza ko bafise igishusho ciyo batwara igihugu ingene bavyumva so umuntu rero ashitse ku butegetsi ahindura uwundaje uwundi ngo ndahinduye ngo agira ivyiwe twaramaze imyaka 15 dutwagwa n'umukuru w'igihugu yagerageje ivyo ashoboye uwundaje ashoboka ngo ndahinduye ngo rero ngo tubaye muri bishasha gute umugambwe utegeza kuba afise vision so umuntu ko azaravyuka azana ivyiwe gusumba ivyo yogirira abanyagihugu banezerewe ingere yo kubaka amabarabara agatunganya uburaro agatunganya ibitaro agatunganya amashuri agatunganya ubuzi les investissements zikagira ico zimara ivyo ntavyo twumva mugabo twumva ingene yo bagira ngo bijya nasiguye amahera ya leta adakoreshejwe neza benshi n'abari mu butegetsi bazobuhunga ejo na hirya ejo kuko amahera y'igihugu urayakoresha uko ushaka ukagira ivyo ushaka ukubaka ukayanyegeza ukayahindukiza ukayahinda isura ivyo byose bikakunezereza bikakugira umukuru abo ushaka ugahonyanga mugabo mu minsi kurikira mupfa gupfa ikindi n'abandi bari imbere niwe wiruka ubu unye abasigaye barabansi b'intwaro gusumbya jewe kuko mu buzima bwabo abarundi ingene barezwe muri politique iyo utamunejereje kuco yashaka muca mu babansi hariho no munsi abari hanze bahiganwa n'iyi leta mu gusekana ingene bo mu mitwe mugabo ari ico gihe bavuga ko jewe ndumusazi nuva yuko nivyo numva yuko kuri bo kuba batari mu butegetsi nico conyene umengo kiba kibababaje mugabo barimwo baca bumva ko ari jewe ntatahura narahaswe nivyo kubizira kuko hari abantu bagira ati kirazira kuvuga ivyo twakoresheje abantu ntibumva igituma n'ubu unye nivyo nsanzwe mvuga ku mwaka nderekana nti abantu batanze amakori n'abarundi amashira hamwe abadandaza bagatanga amakori ibihugu bigenzi vy'u Burundi bikaduhebera amadeni bikaduha amahera cambaza nti ayo mahera yakoze iki ayo mahera ngaca nsanga 70% yagiye mu misi mikuru mu bikorane mu kugura ibintu imiduga mu kugura ivyo bintu ntibikwiye abakwiye kwerekana ko yagiye muri budget d'investissement ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi ingice ikintu gishobora kuntuma je mvuga nti naho hari ibintu bagiye barakora bitari vyiza mbona nkaje nk'umu ancien nigeze kwa kwishuri yibuta nzi ibintu byari byarabaye numvise ko umuntu agera mu rugero akavuga ati kumbe ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi vuga ko nongeye kubaramutsa abakunzi ba CDD-FDD nizira yuko mumeze neza cyane abo bitameze neza mukomeze kwihangana Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu jewe nitwa Aloise Sniper reka nongere fata umwanya ndabashimire kuba mubana natwe imisi yose na hose ngire nimutse wewe utarakora subscribe kuri CDD-FDD ndakubwire ngo kora subscribe inyuma ya kamera muri kumwe na Edimo Mode Vibes nkuko mubona rero imbere yanyu turi kumwe navuga ngo n'umutama abikora neza cyane asanzwe ari n'umuyobozi w'umugambwe wa FPI niwe tugiye kuganira ndabizi yuko afise vyinshi byo kubaka imitima yanyu bana natwe guhera kino kiganiro gitanguye gushika no ku musozo wa kino kiganiro mu cubahiro ciwe reka ndamusabe abanze baramutse hama tugire ko ndamwibariza utubazo twanje kamwe canke tubiri hama muraza kubona yuko umutama afise ivyiyumviro vyiza cyane canke afise vyinshi vyotuma igihugu cacu gitera imbere turakwakiriye kuri CDD-FDD nyakubaho mwaramutse neza abadukurikira bose nibaza yuko nkuko bivuze bishobora kutwubaka byo bavyiza je nitwa Francis Rohero nkuko babivuze nibaza ko tuza kuganira n'ishuri ibibazo byanyu atakibazo ego nyakubaho Francis kino gihugu cacu tugerageje kukiraba uno munsi nuko cyari kiri mu mwaka wa 2011 harabayeho itandukaniro rinini cyane mwebwe mugerageje kubiraba imbere yuko ndundirira ko kubibazo vyanje ugerageje kuraba mu mwaka wa 2011 no kuraba uno munsi igihugu turimo nike kintu ubona nyamukuru cahindutse abantu benshi canke muri rusanga abarundi twese ubona yuko cyaduhungabanije urumva kuva hajya gushika no munsi ya imyaka 15 hahindutse ibintu byinshi cyane igihugu novuga ko casubiye inyuma mu by'ubutunzi mu by'imibano ingene igihugu kimeze kijya gihe
ingena amafaranga y'u Burundi agaciro yari afise ubusika gifise ibintu vyarazimvye mu buryo bwose abarundi bariyongereye ubu ni benshi ibintu bipfuza kijya gihe ubu bifuza ibirenze hari ibintu vyari kijya gihe ubu byinshi vyononekaye nivyo hari abantu ku gatwe kabo bateje imbere ibintu vyabo bararonka ivyo bafise ku gatwe kabo mugabo nk'igihugu muri rusange ibintu byinshi vyagiye birasubira inyuma rero nico novuga hari ivyo umuntu yo bivuga ko ishaka ryuko umuntu yoyibaza ati vyomera neza kuba abantu bariko baravyumvira ivyo vyinshi vyarasubiye inyuma uno munsi ni ibintu biboneka ego cyane vyarasubiye inyuma ariko ubundi igihugu canke buri muntu wese wayipfuza ko igihugu gitera imbere twebwe tumaze kuba turi mu gihe igihugu cyacu casubiye inyuma urabona yuko dukwiye kubigenza gute kugira ngo igihugu cyacu ahubwo twibone turi kuri etape imwe n'ibindi bihugu byateye imbere icambere nuko abantu nka twebwe ufatiye kuri bijya bavuze uti ndongo y'umugambwe witwa FPI turavye ivyo twigisha abantu kugira abantu batahura ivyo bagira ibintu bikorwa mu gihugu nka vyinshi bitegerezwa gukorwa na leta nitunganya ibintu abantu hari igihe batavyibuka yuko batanga amakori ikintu cyose umuntu akoresha nk'abanywa inzoga abanywa amafanta abakoresha ibintu byose abantu bagira abanywa itabi abantu bose ikintu cyose bagura bakenera gufungura canke bakoresha impuzu bagura ibirato ibintu byose amabisi burira ajya amahera yose batanga harimo ikori batanga n'amataxi nukuvuga yuko abarundi batanga amahera menshi kugira ngo leta ibeho leta ibakorere ibintu bakorera amabarabara itunganya ibitaro itunganya amashuri itunganya ibintu byose by'imibereho by'igihugu igihe rero ayo makori aguma yiyongera nibutsa mu 2011 budget ya leta yangana n'imiliyaridi z'u Burundi zingana igihumbi n'ijana uno munsi tugeze ku 600 hafi ibihumbi indwi nukuvuga yuko abarundi baca bumva ingene amakori yagiye araduga amahera atagaciro n'ivyo byose babandanya utagira ngo nuko ngivyo bakora ngo vyiyongereye naho mbashaka ni abantu nibavyumve bumve bati turatanga amakori ibintu vyotunganywa gute nivyo rero ahanini leta niyitunganya ibintu hama abantu mu buzima bwabo bagategerezwa nabo guraba ingene biyungunganya no kuvuga kudandaza ibintu byose bakora byo hava biduza uwo mwimbu ivyo bakora n'ibindi byose ivyo bintu rero kuri jewe umurundi no mushimira ko yarakoze ivyo ashobora mugabe ico nguma mvuga kenshi amareta yacu niyo atakoze ivyo ategerezwa ni kumwe namvuga yuko abategeka iki gihugu abari muri politiki abarongozi b'iki gihugu kenshi bagumye mu rudandazwa amahera ya leta ntibayakoresha icyo yategeza gukora bagakoresha amahera menshi mu bintu bijanye na fonctionnement kugura ibintu vya leta gusumba gukora ivyo leta itegerezwa gushigikira mu bijanye n'iterambere n'umwimbu ngo biduge ivyo rero nikozwa matubivuga niho nibaza nti ingene vyokorwa nuko leta itegerezwa kubitunganya igakoresha amahera yayo mu gutunganya ivyo by'ubutunzi nk'ibi bavuga muri no minsi ngo bariko barashora ibi canke biriya canke ivyo butari nkavuga ni vyiza kubishora ejo bwira abanyagihugu havuye mwiki twaronse iki narumvise umutegetsi ariko aravuga ngo amahera ngo ava mu butari ngo niyo yarakwiye ngo uja muri budget nivyo nyene erega nta gitangaza umenga abivuze umengo ni ikintu gishasha tubwiye nivyo twiteze ibihugu bifise ubutari ibihugu bifise ibitoro ibihugu bifise umwimbo bitegerezwa kwerekana yuko iyo myimbo iza gusahiriza uno munsi rero twese turabibona ko biba biteye isoni yuvuze ngo mwashoye ibintu hama ntuwerekane muri budget ibi biza kuva ngaha vyavuye aha haraheze imyaka 2 berekana ko amahera azova mu butare azoba ari imiliyaridi ngo 26 ubu ari no munsi gusumba none ubavuze ngo twabishoye kubera ibintu byose dushora bitegerezwa kuzana uwo mwimbo twiteze ni leta iteza kubitunganya naye abantu bobo abadandaza aho badandaza hose nta kindi bakora atari gutanga amakori niwo mwimbo wabo ni gukora kugira batanga ikori abantu bose rero bariko baratanga ikori bariko baraduza umwimbo ubusigaye ni leta kwerekana ingene ayo makori yakoresha kugira ngo dushike kuco dutegereza kuronka ego muri kahise kanyu mwahoze muri mu mugambo wa CDD-FDD ariko abantu benshi ntago bigeze bamenya ni gute mwavuye mu mugambwe mugahitamo kugenda kurongora urundi mugambwe abarundi benshi rero ngaha baca bibaza ngo uno munsi uriko uravuga yuko intoro ya CDD-FDD itari kurakora nkuko vyagakwiye kugira ngo igihugu gitere imbere nawe wabaye muri uwo mugambwe
abarundi rero benshi barakeneye umuco vyagenze gute kugira ngo wewe usohoke muri uwo mugambwe ese intunganyo yawo canke bijanye n'uburongozi bwawo bimeze gute? Nibaza yuko ubifashe uko onye je navutse abarundi bose turabaporona. Sinzi ingene bavuyeyo, sinzi ko bandika Ikete ngo baravuye baragiye handi. Abanyene badutwara benshi bakira abana bakuze barabasore bariko baraja mu buzima busanzwe barabaporona. Ego. Hama baragaye ingene bimeze baraja mu bindi, baraja muri Frodebu. Hama abandi barava muri Frodebu baraja muri CDD-FDD. Nanje nagiye gucubwe kuba umusore arivyo bigezweho. Mugabo nkasigura ingene nabitahura ico gihe, ingene navyinjiramwo. No kuvuga ko umunsi abantu baba bavuga ngo baraja ku rugamba baragwana jewe hari ikintu mba mvuga yuko kijanye na objection de conscience sinshobora gushigikira ibintu vy'ingwana nikomeze ni mu kwemera kwe wanje kirazira nijyani nshobora kwibaza ko abantu bariko barabibamwo nshobora kubashigikira nigihe baba bavuze bati ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi ingice ikintu gishobora kuntuma je mvuga nti naho hari ibintu bagiye barakora bitari vyiza mbona nka jewe nk'umu ancien nigeze kwa kwishuri yibuta nzi ibintu byari byarabaye numvise ko umuntu agera mu rugero akavuga ati kumbe ntiyica ubwoko hica ubutegetsi bintu ko yagiza agatima kamutuma atahura ati bwa bundi ndashobora kumva ko ico ndiko ndagwanira imbere atari ico ubu ndahindukije umutima ngira numve ko ngwanira ko haba ubutegetsi bwiza ngice kintu nanje ku myaka nari mfise ico gihe nshobora kuvuga nti mfise imyaka 25 nkavuga nti abo bantu bageze kuri urwo rugero naho kare ntabatorera ntashobora kumva ko ivyo bagira ari vyo ubu ndibaza ko badugije urugero rw'ubuntu bashobora kugira ikintu cikimazi nkavuga nyireka ndabashigikira igihe rero dutashe mu Burundi nkabona ivyo bamwe bakora nkatahura yuko nk'ivyo bagize imbere bariko baragwanyira iyo neza bariko baragwanyira yuko ibisoda bicangwa canke n'ibindi ni vyiza mugabe igihe bahashitse nkabona ingene bigenza ndavuga nta bantu nta vision bagira ivyo ni ibintu mvuga kandi nemeza haraheze imyaka 20 baraturongoye n'ubu unye baguma bahindura ngo batanguye ngo vision ngo kananizwa none imbere bagishika bari bafise vision yiye umuntu ari ku butegetsi ntaza arahindura vision ko hashitse ngo ubu ngo ndahevye iyi ngo ndatoye iyi ngo ndahevye iyi ngo ndatoye iyi kuva igihe bagera ku butegetsi bateza ko bari bafise igishusho ciyo batwara igihugu ingene bavyumva so umuntu rero ashitse ku butegetsi ahindura uwundaje uwundi ngo ndahinduye ngo agira ivyiwe twaramaze imyaka 15 dutwagwa n'umukuru w'igihugu yagerageje ivyo ashoboye uwundaje ashoboka ngo ndahinduye ngo rero ngo tubaye muri bishasha gute umugambwe utegeza kuba afise vision so umuntu ko azaravyuka azana ivyiwe no karorero kingene nabisigura ico gihe kuri jewe rero muri 2006 ndi mu bantu numva yuko navuga nti ndatahura ko ata vision irimwo barafise ikintu bagwaniye kandi baragishitse ko ni vyiza mugabo kuri jewe intumbero yabo ubwenge bwabo ntibutomoye bwiyo bashaka kutujana ngici ikintu navuga nti kirantuma ntashobora kubandanya nico catumye mvuga nti ndabivuyemo hari muri 2006 imyaka 5 iheze muri 2011 niho wafatiye niho nabangeze mu rugero mvuga nti naciye muri ibi natahuye ibi movement orange yari igeze kure nkavuga nti ubu harageze ko nandika nkereka abantu ego niyo mpamvu bitegerezwa kugenda nkabisigura rero naho ngira ngo wafatiye nibaza kubitaho umundi mpamvu nafatiye mu mwaka wa 2011 niho twatangwe kubona ukandikira Ikete umukuru w'igihugu mubwira ibintu bikwiye gutunganya mu gihugu kandi nizera yuko mwarose inyishikwi oya nta nyishu nigeze ndonka nukuvuga hari haheze imyaka 5 narateranije nderekana ntiraba amahera leta yakoresheje mu 2005 ndateranye yakoresheje mu 2006 n'indwi n'umunani n'icenda na 11 navuga ni tumaze imyaka 6 raba amahera leta yakoresheje raba makori abarundi barishe raba abagenzi b'igihugu b'u Burundi mu mahanga amahera binjije mu gihugu bemvesishije kugira igihugu cacu kibeho ni muharure ivyo twabikoresheje hari abantu rero bacavuga ati ndagwaye mu mutwe ndasara kwera ikintu bahuka kubivuga narahaswe nivyo kubizira kuko hari abantu bagira ati kirazira kuvuga ivyo twakoresheje abantu ntibumva igituma n'ubu unye nivyo nsanzwe mvuga ku mwaka nderekana nti abantu batanze amakori n'abarundi amashira hamwe abadandaza bagatanga amakori ibihugu bigenzi vy'u Burundi bikaduhebera amadeni bikaduha amahera cambaza ni ayo mahera yakoze iki ayo mahera ngaca nsanga 70% yagiye mu misi mikuru mu bikorane mu kugura ibintu imiduga mu kugura ivyo bintu ntibikwiye abakwiye kwerekana ko yagiye muri budget
d'investissement. Abantu bavuga ati twashigikiye ivy'uburimi, twashigikiye ubworozi, twashigikiye ivy'imibano vyakozwe uku ku rugero rw'ibice 65 70. Fonctionnement nkayibona yamanutse. Bakavuga ati twahemvye abakozi ba leta hanyuma turagura ibintu bike gusa. Mugabo sindabyo. Ivyo rero nivyo nsigura n'ubu ubwo rugamba icyo gihe turutangura n'ubu nigo turimo abantu ntago bumva. Bazi ko ari ugufina mugabo nivyo umuntu akoresha amahera ya leta mu vyo ashaka atazi gituma abantu baba bayatanze yibaza ko bimuha ububasha bwo kubatuka no kubabwira ivyo ashaka bashaka kumubwira nti uraguma uvyibuka. Hariho abamwe nabivuga ico gihe bari ku butegetsi barabuvuye ko barabitahura. Abahari ntavyo bumva. Bazi ko ari ugufina amahera ya leta nayo iwacu nayo kugira ivyo bashaka sivyo. Bazosaza abantu batanga amakori umunsi umwe babatwenge bababwira ati mwarayariye mwagize ivyo mushaka mwarubatse muri ibiturire turi ngaha kandi turabibona. Ejo nashaka ko abantu bagira iyo conscience bakabitahura igituma. Ego Ikete wanditse mu mwaka wa 2011 novuga ngo ryari Ikete ryateye ubwoba abantu benshi ku buryo na wewe habayeho abantu bakubwira nabi biboneka ko batagushigikiye kugeza no munsi mu bantu batari bagushigikiye kijya gihe bari hejuru novuga ngo banagiye bakavuga kuri kijuju bakavuga amajambo atari meza. Uno munsi bajya abantu wobozi amakuru yabo mfate ko ari benshi hariho abari mu butegetsi batakiburimwo. Ubu unye nibaza ko bafashe urugero bw'uko umengo tumeze nk'abagenzi bagira ati bijya bintu wavuga vyari ivyo kijya gihe mugabo turi ku butegetsi ntavyo twatahura. Abahari nivyo batabitahura. Umva ko abantu bagenda barahinduka bagenda barahindurana bahinduka bagenda umva ko wari umukuru w'igihugu si wakiri umukuru w'igihugu abari abashikiranganje sibo abari ba gouverneur abakora washaka mu iperereza sibo bagihari nibo bumva umengo umuntu wo kunigwa bo kugira gute ubusibo bagihari harabandi ariko uramaze kubona message bakakubwira ati kumbe twaribeshe benshi cyane benshi hariho ubu unyi abasigaye barabansi b'intwara gusumbya jewe kuko mu buzima bwabo abarundi ngene barezwe muri politique iyo utamunejereje kuco yashaka muca mu babansi hariho no munsi abari hanze bahiganwa n'iyi leta mu gusekana ingene bo bita mu mitwe mugabo ari bico gihe bavuga ko jewe ndumusazi nuva yuko nivyo numva yuko kuri bo kuba batari mu butegetsi nico cyonyene umengo kiba kibababaje mugabo barimwo baca bumva ko ari jewe ntatahuritse mugabo nibyo mvuga bijya nasiguye amahera ya leta adakoreshejwe neza benshi n'abari mu butegetsi bazobuhunga ejo na hirya ejo kuko amahera y'igihugu urayakoresha uko ushaka ukagira ivyo ushaka ukubaka ukayanyegeza ukayahindukiza ukayahinda indi sura ivyo byose bikakunezereza bikakugira umukuru abo ushaka ugahonyanga mugabo mu minsi kurikira mupfa gupfa ikindi n'abandi bari imbere niwe wiruka nanje nkiri ngaha narabivuga nico gituma rero mvuga nti kuba hari abatabitahuye jewe nta kibazo ndabibonamwe kuko abarundi benshi ntibigishijwe ntibabaye forme mu Burundi muri politique abantu ntibigishwa umuntu ndavyite kuvunduruka murambabarira umuntu aravunduruka kuva kiri umwana akava hagasimbira abavyeyi bamujana mu mashuri hamagize imana kayaheza agafata idarapo y'umugambwe canke uriya anye ugiri ku butegetsi ugaca umutonesha umugani w'uraho ukamwonsa ngo ukamugira vyose acaja aguruka aja mu bibanza yibaza ko ari ubuhizi. Iyaba hariho ingene abantu batunganijwe bakabigisha icari cyo politique abantu ntibovyigina gusumba kumenya ico biriko birakora nivyo mbasigura ntitwari dukwiye gukunda umugambwe ntitwari dukwiye gukunda amashira hamwe twari dukwiye kuraba mbega uwo mugambwe ndimwo uri kumaririka abantu jewe icumarira ndawurimwo mu bakuru nico uzomarira ejo ndi mu bo hasi nico uzomarira ejo ndi mu gasho banshizeyo nivyo nategeza kuba numva yuko amahera y'igihugu atuma ivyo bintu byose bitunganywa neza ku buryo umunsi utazoba uri hejuru uri hasi wumva yuko nawe ufashwe neza rero abari barabashefu barabagenero barabaministre barabakuru b'ibihugu barabafasoni b'abakuru b'ibihugu bari ibintu byose muzi biha ubuhiza abantu ngaha anye no kuvugwa no gukomerwa amashi mbega iyo batakibirimo baranezerwa n'ivyo leta ikora nico mbashaka gusigura amahera ya leta yategerezwa gutunganya ivyo kugira ngo uri ku isonga ry'igihugu n'uri mu gasho wese uri mu gasho avuga ati ndigaha kubera nakoze ikibi kandi ndumva yuko ntafashwe nabi akumva yuko abiwe bashobora kuza kumuramutsa akumva yuko ashobora kugaburirwa neza akumva ko agwaye ashobora kuja kuvuzwa
amahera y'igihugu nico akora. Okay. Rero iyo ayo mahera y'igihugu bamwe bayakoresha n'umutima mubi n'ingeso mbi baraduga ku bushorishori bukeye bagasubira hasi. Basubiye hasi niho babibona. Hariho rero bamwe babibona ko yakoreshejwe nabi. Ikiryoshe numva nuko baca bita ngo naba opoza arivyo mpora nsigura muri Afrika ntaco dukeneye kuvuga ngo nakano mu opoza kwibura yato tumva ngo aba opoza abantu barabaho badafise ivyumviro bimwe ntimuba ba opoza muri Amerika none abademokrate n'abarepublike niko ki bamwe bari ku butegetsi bandi bataba ba opoza mugabo cumengi wacu ndiyo poje ni kibazo cingene wumva nishavu washizemwo mugabo igihe tuba turi bien formé abantu bakabumva baravyize bamenya amatamakori y'igihugu akora ibi amatax akora ibi abariko barabikora byose badufasha ibi uri karabitunganya abishira muri uru rugero niyo ntazoba ejo ndahari bizotunganya ku buryo ataco atakimbabaza ibiro by'uko umuntu yahora mu butegetsi yavuyeho acaba agwa hasi gushikaho ribishavu nivyo nabwira abantu ni muvyige mumve ko atakintu cishavu mugabo twigishe n'uri hejuru atavyize ejo amenye ko azovamwo abandanye yumva yuko hari ikintu atahura nk'umuntu gusumba kubigira ingwano ni aho ngira ngo niba nigisha ntitwari dukwiye kuvuga ngo politiki ngo tuja mu ngwano tuja mu byo gusinda twari guma mu byo kubitahura hamu bitunganya nabi tukamubwira ntagira ishavu ntacavu yaduka ngo nzobamara ngo nzobagira uku ndumva amajambo avugwa kuri ivyo kubera umuntu akubwiye ico udashaka ngo uzomugira gute amajambo ni menshi yavuzwe muri iki gihugu yingene umuntu ari ku butegetsi yogira abavuzi ivyo adashaka kuva igihugu cikukira uri ku butegetsi niko yama vyumva ubuhoho biragezweho cyane aho kuvuga ivyo womarira abantu ngo babeho neza uvuga ingene uzobagira nibaguhaririza nibavuga ivyo udashaka tuzi ivyo umutegetsi yogirira abamushavuje gusumba ivyo yogirira abanyagihugu banezerewe ingene yo kubaka amabarabara agatunganya uburaro agatunganya ibitaro agatunganya amashuri agatunganya ubuzi les investissements zikagira ico zimara ivyo ntavyo twumva mugabo twumva ingene yo bagira ngo siko akenshi iyo umuntu agerageje kugaragaza yuko adashigikiye umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi navuga umugambwe wa CDD-FDD siwo gusa imigambwe yose ari ku butegetsi uvuze ivyo badashaka ni bakugira cyo kimwe nanga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari bamwe novuga ngo mu banyamugambwe ba CDD-FDD baca bakubona nk'umwasi w'igihugu wowe uvuze yuko udashigikiye ingene umugambo wa CDD-FDD dutunganya canke ingene uko uratwara bose canke bajya abanyamugambwe wa CDD-FDD bakaca bakubona nk'umwasi w'igihugu ico kintu niko cyagakwiye kuba kimeze oya sivyo ni bimwe navuga ko batavyigishwa ubwa mbere kirazira ko bakunda umugambwe yayivuze kirazira ko abantu bakunda umugambwe ni bimwe natanga ko akarorero nk'ubuje na wewe ubunyene twavuga ko tugira tuje ingozi tukaja kuri agence tugasanga memento na volcano ziriko zasinda bagiriye publicité ama agence ni menshi ubu tugasanga ama agence tugaca tubona hariho bus warumenyereye kuja mu ngabo ugasanga intebe zimeze nabi ugasanga amapine yayo yagira toboke ugasanga n'umushoferi wayo yanyoye inzoga none iyo bus niyo wojamo uyikundira iki ucuja mu yindi hari nivyo mbasigura ku mugambwe kirazira ko abantu tuvuga ngo nkunda umugambwe twateza kuja mu mugambwe uri kuradufasha kugira haboneka amazi haboneka ibitoro haboneka ibintu apana ngo nkunda urya ubaza bari mu mugambwe bashoboye iki barashaka gutuma tunezerwa nivyo nshaka ko abantu bumva ni inyigisho abo bantu rero baba bari muri uwo mugambwe uno munsi cyo kimwe n'abariyo mu myaka iheze mu migambwe itandukanye bigishwa gukunda umugambwe gusumba kubaza ico uzobamarira bategerezwa kuvyiga bategerezwa gutahura ico usaba umugambwe niki nico nuguha amazi yo kunywa n'ubutunganya amashuri abana bawe bige nukora amabarabara nibakore ibintu abadandaza bakore neza nivyo tutezo kubasaba nevuga ngo urukundo rundi wo bafitira n'uruhe ugasanga bisi ya agence yawe yahagaze nta kintu na kimwe ucu yinjiramwe ngo igujana he ubu rero ni nkuko mengo imigambwe twinjiyemwo abantu barayikunda barayicayemwo atahirikira batwara ni nkuko urutwe ingozi tugatugenda hajya mu Kamenge tukurira bisi itagira n'amapine tukagumamwe twicaye tuza turatera inkuru n'abantu ngo tuzohava dushika ingozi ibikunda tutegeza kumenya umugambwe ofisiki kidutuma dushikaho turiko turaje turekereho gukunda imigambwe abantu bari bakwiye no gukura n'impuzu z'imigambwe bakabiheba mugabo bakavuga ati jewe nkunda ivyimviro mufise mwebwe mudutwara kubera ni mwabishira mu ngiro rimwe kabiri gatatu nzomenya ico nzoshikako yego no muco tugerageje kuraba mu gihugu amadrapo
ashinze ku mabarabara y'umugambwe asumba y'igihugu. Amadrapo niyo menshi buri nizira ko atabarabara na rimwe ritagira ko idrapo ry'umugambwe. Bivuze ngo abarundi rero bose basigaye bakunda igihugu basigaye bakunda umugambwe gusumba ko bakunda igihugu. Niyo vision abantu baba bafise. Abantu bakuze mu bwoba bw'umugambwe wari uhari. Bigishwa cyane ubwo bwoba no kwingene bazobuhonyanga bahageze gusumba gutahura bati mbega umugambwe twawushize kugira igihugu tukishikane he. Mu gihugu cyacu turi muco no kwita lutte des groupes, ama groupe de front. Abantu bose bashinga imigwi ya politique bumvira ngo urya nyanka nanje ndondere kugira ndamuje hejuru. Niho navuze nti benshi ubabajije vision kugira ngo tuzobivuga hageze amatora. Umubaje uti programme yawe ni iyi ngo tuzobivuga ngo ntibahave babitwiba ngo tuzobivuga hageze, sivyo. Ama programme y'imigambwe, ama vision y'imigambwe ategerezwa kuba ahantu hero abantu bakama babibona. Niyo mugambo utofushitse ku butegetsi ni shuri abantu bamenya bati barya bashaka iki barya bashaka iki. Igihe rero abantu badashaka kuvuga ivyo bamaze n'ivyo boshobora bagashiraho amadrapo akaba ariyo ari agaciro kabo, nivyo kwerekana supremacy, ububasha, inguvu, kumva yuko abandi badashiraho. Aha mu Burundi hari imigambwe myinshi 37 36 irafise amadrapo kiretse twebwe. Abo bose bo barikurira gushiraho amadrapo kiretse ko bamwe bakenye batona yaronka nayo bazigura. Mugabo rero kuvuga ngo ni hagira umwe barashizeho n'ibintu vy'amamonimi bitandara bashira ahantu hose. Ni nguvu bakoresha zo gushaka kwerekana yuko barabishoboye kuvyubaka gusumba kubaka ibintu vy'agaciro. Ano musi imigambwe yose nayo yohagarika amadrapo ikubaka n'ivyo bintu. Novuga ngo amamonima y'imigambwe yose ikagenda ivyubaka buri barabara buri iki hose bagashira amadrapo. Nivyo hava bivyara akajagari. Nta nivyo babikenewe, ayo mahera yavyo nibayakoresha ibindi vy'igihugu. Ntibikenewe. Mugabo ujya abigira kugira yerekane ko abandi abasumba. Kuko we bobo babigize ntiyovyemera. Benshi biri mu barabara. Bijya bintu bubatse biri mu barabara ku ma place publique kubera iki? Yaba babishira mu ngo zabo aho no bitahura. Mugabo bishira mu barabara imodoka zari guhagara abantu bari guca akaba ari hubishira ubigiriye iki? Nivyo mandiko ndasigura ububasha bwo kwerekana ko usumba abandi, ko ubarusha inguvu, ko wo bagira uko ushaka. Nivyo bigaragara muri iki gihugu kuva twikukiye. Sivyo no munsi aba bantu babigira barafisa aho bavyize, si ibintu badukanye. Bakuze nabo bababwira ko kizira kwegera ahari permanence ya iprona kizira kuhahonyora. Nabo bakura bagira bati natwe umunsi twahashitse tuzobereka. Nico bantu bakuriyeko. Nanje ubu ndiko nabwira abantu ni ivyo sivyo byari kutubabaza. Ubu nitwiyumvire mbega ni gutaye amabarabara ari mwambuteyage ejo yokogwa ara autoroute neza. Hakenewe iki? Dukeneye abana benshi baja kwiga bakaba aba engineer bavyo. Dukeneye abantu baba financier bazi kugira mobilisation des fonds. Batahura yuko ibihugu bigizwe n'imigenderanire. Ntituze kuvuga ngo abandi ntitubakeneye ngo turi kwije. Nta gihugu na kimwe kwizikije kwije. Ibihugu byose bitera imbere kuko bazana aba investisseurs wabo. Dutegeza kunezereza abanyamerika, abanyaburayi, abanyafrika, abanyaziya, tukabanezeza kugira bazana amahera yabo ngaha. Ivyo onye bitegerezwa kubikora sugusega no kuzana ubucuti. Ibihugu mu gukoranyira ubucuti baremvestisa ngaha mu gihugu cyacu canke bakazana imfashanyo. Ivyo vyose biragira iterambere ry'ibihugu. Nta gihugu na kimwe n'ibihugu bitunze ibihugu vya mbere muri mwisi bikomeye Ubushinwa na Amerika nivyo vya mbere bifise amadeni kurusha ibindi vyose. Yego. Uvuze ku ico kintu novuga ngo c'ubwenge, turafise bamwe mu Barundi bahunze igihugu kandi no kwita incabwenge. Ndavuga nk'uwitwa Pacifique Ninahazwe, abitwa Bayirike Nyandwi. Na Barundi bigaragara yuko basa n'abantu bafise ubwenge cyane. Mbese ko bari hanze y'igihugu naho hoba harimo uruhombo ku Burundi? Oye uruhombo gwamaho. Iki gihugu kuva twikukiye nta kindi twakoze atari ukuvyara no kurema impunzi. Ubutegetsi bwose buhari burakankama bukumva yuko abatavuga mu bategerezwa bakiruka abagize Imana bakiruka. Iyo bamwe bakahagwa no kuvuga yuko je kuri jewe gwamara uruhombo. Igihe umwana w'umurundi yari kuba mu gihugu ciwe kugushaka akagira ica kimarira asanga atakibamwo kubera imvo iyi niriya. Abantu baja hanze barabirekuriwe iyo babishaka, iyo bagiye kurongera ubuzi nibisanzwe.
mu kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Umurundi ashaka kuja hanze akagenda kugushaka akarondera passport agaca kuri aeroport canke ku kivuko canke ku mupaka agasohoka neza n'uburenganzira. Mugabe iyo umuntu aja hanze kubera atinye mugenzi we umuvukanyi we umurundi nkawe ruzokwamara uruhombo kuri iki gihugu haba no munsi nejo na hirya yejo. Ni bibi abantu bategezwa kumva ko bumvikana. Ingorane yose iri mu gihugu yategerezwa kuyagwa ku buryo abantu badatuma bamwe bayigokera. Bategerezwa kuba ngaha bakaba mu gihugu cabo kandi bakagira uburenganzira bwo kuvuga ingene biyumvira ivyo biyumvira bakabibamwo. Ni ivyo rero mva yuko kugira ivyo rero bikunde si ibintu vyiyadukiza ni za nyigisho mba mvuga ingene abantu bigishijwe muhiri wabo rwa rukundo kumva abantu ko ari abantu mu kibano hama abo bana bamaze kuja mu mashuri bakiga ubuntu bakiga ubushingana n'ubugabo bakiga ingene igihugu kitunganywa hama bagiye mu migwi ya politique n'iyindi yose bakumva ko ariho babibandaniriza. Ntuze kuba umugabo ufite imyaka 35 40 50 uri uhigira abandi kubica no kubamara namakuba nivyo twabayemwo. Bamwe rero benshi mu babikora n'ubu bavyonse kubandi bagashaka kubikora ngo basuhizi kuri benshi. Niho rero nanje mvuga nti natwe tuteza gukora ku buryo umwana w'ubu ukiri muto umujene yumva ati sintegererwa guhigira abandi ahubwo reka nige n'inguvu nduze umwimbu ushobore kugaburira abandi ushobore kubagirira akamaro usumba kubahigira. Uno munsi mu gihugu cacu novuga ngo dusigaje amezi make cyane kugira ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu. Bino bihe nyene twegereje amatora turiko turabona novuga ngo ikintu no kwita intambara y'umuriro turamaze kubura nk'amasoko arenga 5 mu inondwi imundwi imwe. Iri nosha ry'amasoko rizohava rituma amatora agenda neza koko? Urumva bira ubwa mbere ngira ngo no bivuga ku izina ryanje ni rya FPI no kubanza kumva yuko ivyo bintu biba ni bibi ni no guhoza abo bishikira. Mugabo kuri twebwe ni ibintu twabonye umwanya munini bimaze umwanya munini. Isoko za mbere zatanguye gusha mu 2011 Inyanzarake ibururi birabandanya umengo ntaco bivuze ko ari amasoko mato gushikaho hashi isoko y'Ibujumbura mu 2013 bibandanya uko gushika uno munsi ntiturigera tumenya ico vyavuyeko nta matohoza yigeraba umengo nta nico bivuze rimwe na rimwe umengo n'ubivuze ni wagize ikosa umengo n'abadutwara bashaka ahubwo ko binumwa ubu biriko birarenga urugero twese turiko turatamarirwa twibaza ivyo bintu biva kuki nukuvuga yuko nta numwazi ko biba ari insanganya canke ko hari abantu babikora bwa bugizi bwa nabi biragora rero n'ingene umuntu abigira ico dushoboye nuguhoza abo vyashikiye binababaje atani ico tubamarira benshi bimaze kubatesha ubutunzi bw'imiryango n'ibindi byose hariho nabamaze kubitamwe ubuzima twarabonye abantu biyahura bagapfa abandi bakagira amavese n'ibindi kubera ariho baba bari bazeye ubuzima none ubu ucume ngo tubivuge kwiki tubandanye tubahoza twebwe ntidufise ububasha n'uburyo bwo kuvuga ngo tugira amatohoza ngo yico bivako ivyo bintu rero nta muntu ashobora kuyadukiza ngo atuke banaka benshi nico baje bajamwe hari abatuka bari mu butegetsi ngo babikora hari abari mu butegetsi baca batuka bani ngo nibo babikora gushika ubu twese abantu bakagirizanya atanu mushobora gutohoza ati ibi bintu byavuye kuri iki nivyo mba nibaza nti ico nyaruka turafisa abarundi uburyo bwa leta bimwe navuga ya mahera ya leta yategerezwa gukora ico nimba leta iba yumva yuko ataru hari bifisemo nihamagara aba expert bava kure b'abarundi canke b'abanyamanga babwira ati ingo mudufashe gutohoza tumenye umuntu akora ibi bintu biroroshe ahandi mu bindi bihugu ivyo n'ibintu vyoroshe isoko yahiye abantu ahandi haraba amakamera barafise n'ibintu vyinshi kumenya abantu bakoze ama empreinte kumenya ati mbega abantu binjiye ngaha anye ejo bahaciye muri rijoro ni bande ivyo bintu bokwiye kubitohoza naye handi ivyo bitabaye tuzokwama muri ico kintu cyo kwagirizanya twagiriza abacanke twagiriza aba ntitumenya ababigira canke abatabikora ico kintu kirababaje mugabe ico ngarukako nuguhumuriza abo biba vyashikiye tubahoza twifatanya binababaje atani ico turi bubamarire. Ikibazo cyanje cavuga ngo ko biriko bibategereje amatora nta mungenge mufise yuko amatora ashobora kutagenda neza bitewe nino miriro. Hari ikintu je ngira ngo namansigura uko ndacumva
amatora ni uburyo bw'ingene igihugu kironka abakirongora. Hari igihe mba nibaza mbega iyo igihugu kirongowe neza hoho bikaba vyiza nayo matora atobaye mugabo tunezerewe atawumerewe nabi, kuri jewe no hava ndabitahura. Rero iyo gutora biba ingwano igereranywa n'iciza twomarira igihugu, nivyo ntaba ntahura. Kuri jewe amatora numugigwa ufise igihuberako udakwiye kugira isano na rimwe n'ingene igihu abantu babayeho. Hari ibihugu kwisi bitagira amatora, hari ibihugu kwisi bigira amatora kenshi, hari aho batora uko batambitandukanye mugabo abo bose bitabatera uruhagarara kubera baba babayeho neza. Rero je mba numva nti nganda kigaruka ko ni cakindi, mbega gushaka kurongora ibihugu biradutera uruhagarara gushikaho twotamuka igihugu. Ninda shaka kurongora igihugu ku buryo arinda kugitabagaza kugira ngo agitware. Vyo maririki umuntu umunyapolitike kwifuza kuba umukuru w'igihugu, umushinga amateka, kuba umukuru w'umutumba arinze gutikiza ibintu bimaziki. Rero kuri jewe sindavyibaza ko biba kubera amatora. Amatora azaba mu mwaka uza, haracasigaye n'umwanya. Aya masoko yagumyasha mu kwezi kwa gatanu vyarabaye Ngozi, mu yandi mezi vyagumye biba. Ni ahubwo twiyumvira abantu baciye ubwenge, abantu bafise uburyo nibemvesise mu gushaka kurondeza ubutungane. Ivyo bintu biva kuki? Nico nyamukuru. Nayo kuguma tubifatanya nubwo baje Francis ntabwo banabumwe canke muri FPI ivyo twigisha ntabwo badufise bw'amatora. Amatora ni gihe gisanzwe. Umuntu ashobora gushika ku butegetsi uwo ari we wese biciye mu kuri canke mu bubeshi, tuguma tubaho. Twe turaharanira yuko igihugu kibaho independama n'ibindi. Amatora ni nabe, ibintu nibibe mugabo ntihagira umuntu abizira. Yego. Uwo muntu ashaka gutwara arico conye naronde n'ingena atwara mugabo atiri warabiziza abantu. Birashoboka, hari abantu bikora. Hari abantu bazana amakonsiyo bakavuga ati habaye ubwami ntawe uzosubira gukoramwo. Hako wiri gurica abantu wofuma bivugisha ukuri. Hako amatora ari yugo aratuma abantu bamarana, bakica, bagahonyana. Bofuma bavuga bati ubu turakuyeho republika turagiza ubwami naka azokurikira n'umwana wiwe. Ico bagisigaye abarundi bo bikwemerera ukavyigisha ukavyumvisha. Iyo ntureka ntiyamiba. Ivyo rero nivyo nangoma mvuga ntibishoboka vyose utabicishije mu ngene wigisha abantu, nta kintu kiyadukiza. Nugo gwanko rurigishwa. Uwo mutima mubi abantu bagenda gukora ivyo benshi nimba babikora bihenze ari insanganya ni kubera batigishijwe neza ivyo bategeza gukora. Nimba babikora naho kubera ubube gito baravyigishwa navyoni. Mu bihugu ingene ubuzima bugenda bamwe bakahava abandi bakahashika. Akenshi ntibiva ku bariko barashaka kuhashika. Biva ku bahari. Yego. Intwaro nyinshi uko zabayeho zikavaho ntizavuyeho kubera inguvu z'abazigomba kuzikuraho. Zavuyeho ku buryarya bwazo. Igihe abantu bari ku butegetsi bibananira gusangiza igihugu beneco, bibananira gukoresha amakori y'igihugu ico yagenewe, bibananira kumva abandi kubatahura. Bijya mpora mvuga mu mico y'ubugabo ibikorwa ubwira igisharara. Bijya mvuga mu butungane ni kuvuga ukuri, ubutungane gutahura abandi. Bijya mvuga mu buntu ni kugira urukundo, kugira ikibabagwe no gusangira ivy'igihugu. Bijya vyose utabifise uzohereza kuvaho uko bigenda kose. Si rero ngo abagwanya intwaro igira ubube gito nahatabo yigwanya ihereza kukuvaho. Nahatabo yigwanya ni kibazo c'umwanya gusa. Iyo rero abantu bamwe bavuga ngo bahaguruke bagwane nivyo no kwita mu gifaransa ari catalyseur, bamwe bose baragira ivyo bashaka. Nayo ubundi intwaro imeze neza itunganijwe neza naho yigwanya gute urayihungabanya mugabo umunyagihugu ayikunda yiyumvamwo ntipfa ivuyeho. Naho niko ndabitahura. Yego. Nuvyo nibaza ubu unye ivyo byose biriho mu gihugu vy'intambara vy'abantu bigisha biriko biba kubera iki? Kuko ijambo ry'ineza ririko rirabura mu gihugu. Ubuntu buriko burabura. Ubube gito bwose buriko burafata ikibanza gushika umwe wese hari karita. Umwizero uriko uragenda kubera abagitegeza gutunganya ibintu babifata minenegwe.
igihe rero umwizero ubuze nibisanzwe kwaba umwiheburo. Iyo hari umwiheburo haba kwita. Niho nshaka ko abantu bumva ikibanza c'imico, ikibanza c'urugero rwo kugira ivyiza, dutahure ko atakizana. Ego tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, akabazo novuga ngo kanje kanyuma kuri kino kiganiro karavuga ngo FPI yiteguriye guta amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027. Twebwe muri FPI ibintu vyinshi novuga nk'ivy'imyaka 30 twaramaze kubitegura. Nukuvuga mu mitwe yacu umuntu amaze nkaho umwaka yaje mu formation yacu arazi ingene FPI ayitahura gushika muri 2050 2060 ingene avyumva ingene biteguwe. Amatora yose azoba ibintu vyose igisigaye ni ingene bizotunganywa tukabijamwo. Haca habakenye rero ibintu bisanzwe ni kujya abantu bavuga ati mbega ndabishoboye ndabifitiye uburenganzira ndabigerako. Ivyo rero nko mu ndwiza twebwe turiko turategura ikoraniro kugira ribe hakenyera vyinshi ko abantu bavyitaho uburyo kujya leta ibishiramwe amananiza iduza amahera ngo ntihagire uvyubahuka niko natwe tugira ubwira dushobora kubishobora canke ntitubishobore mugabe ingene biteguye twaramaze kubitunganya igisigaye ni muzobishobora canke ntimuzobishobora. Nivyo amananiza yose bashobora gushiramwo uguhindukiza ubutunga ibintu byose ingene babitegura ukuvyiyumvira ingene bo bihindukiza twebwe byose turavyumva ntibihagarika ryashaka ryacu dutegeza kugenda turavyiyumvira umunsi ku munsi turaba tuti iki twaragiteguye mugabo habuze iki. Hari ibizokenyera amafaranga, hari ibizokenyera ubwira, hari ibizokenyera ubucuti n'abantu benshi mu gihugu, abantu bose yabo muri yabo mudandaza yabo umusirikare yabo umupolisi umukozi wa leta uwo muntu wese turamukeneye kugira dutahure. Igihe rero ndabivuga gutyo nuko ingene twabitahuye sukuza kubishiramwo tubishiremo ibishobisho tubesha ngo urumva ngo oya turabizi ingene bitunganije igisigara ni gushiramwo ibikenewe kugira tubishikeko nta nikindi. Yego nizira yuko amatora tuzobabona ariko nico mvuze ivyankenerwa tubironse nukuvuga iyo kongrizo kwerekana ko FPI ifise ahiri kiragera mu gutegura amadosiye turonka ivyankenerwa tubironse tuzobikora kandi tugeze aho tubikora tuzoteza kubikora neza. Nta mwanya dufise wo kwita ko imiragwe n'ishavu dutegeza kure mu bwenge bw'ingene tubigenza kugira ngo dushike kuco twipfuza. Yego turabashimiye cyane nyakubahwa Francis Rohero. Uragize neza ni wasubira kugaruka ntuzokoreshe nyakubahwa. Ndiko ndabivuga kenshi abandi aho bariko baragera ico no kwita igikorwa ca leta muri civisme kizanwa yuko abantu bumva yuko abantu bangana biheraho ingene twiga ingene tubwira abantu. Iyo umuntu rero umenyereye yuko ngira ngo agusumva imyaka canke afise ikintu ajejwe akamumwitanya kubaho hari igihe winibagirwa n'icajejwe niyavyononye ukaguma umubwira uvuga ngo nyakubaho niho hagera no mwibara usanga umuntu abantu bari kubaronona igihugu ugasanga umuntu ariko bamwumva ngo ni nyakubaho yavyononye. Reka rero mwene ayo majambo nta nico yerekana ko twubaha abantu tuyagira ku kamenyero atanico avuze. Abantu nibavugiye bati mushinga ntaye naka umugabo naka niba kujya bavuga ati monsieur naka abategesi biburaya bose bavuga ati monsieur naka. Ivyo bintu vy'ivyubahiro nivyo bitubuza no gutahura ko abo bantu hari ico bategerejwe kugeza aho twibaza ko nico bakoze umengo nico batugabiye. Ukazumva umuntu muri leta ngo yagabiye ishura amabati ngo yagabiye ngo bitaro ngo imiti nta namba biva mu makori y'abanyagihugu nta nakimwe batugabira. Ivyubahiro rero nibigabanuke ahubwo haduga urukundo udashoboye gutanga urukundo nta cubahira akwiriye. Ego reka mvuge nti ndagushimiye mushinga ntahe canke Francis gusa urakoze cyane. Ego twizeye ko nundi munsi nitwagira kimbiro dukeneye kuganira ko muzodohereza akanya. Karibu cyane. Ego ndabashimiye cyane abakunzi ba CDD-FDD mwebwe mwabanye natwe guva ikiganiro kigitangura gushika ku mpera ya kino kiganiro. Ndasuye kukwibutsa wewe utarakanda subscribe kuri CDD-FDD kanda subscribe kugira ngo uzoze ubona ibiganiro byacu byose bizoza abiraca kuri CDD-FDD. Jewe nitwa Aloise Sniper anongeye kandi kubashimira mwebwe mwabanye natwe. Inyuma ya kamera ni umusaza Edimo Mood Vibes twakoranye n'umutama navwo umushinga ntahe novuga ngo ari super cyane. Merci muragize neza muheza gigo cyane karibu ni gihe cyose muzobishakira nta kibazo cimiriwe hano. Sawa.